ya je mvuga igihugu cyaratewe twese twumve ko twatewe cyane. Igihugu cyaratewe twumve ko cyatewe. Uyu ni Gabriel Rufyiri arongoye Orikome. Iri rikaba ari ishirahamwe ryiyemeje kurwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta. Rufyiri ntavuga intambara imwe twari tumenyereye, ahubwo avuga imiriro igize iminsi rigita amasoko maze abadandaza bagasigara bipfumbereje, igihugu naco kikahombera. Igiteye ubwoba kurusha ibindi nuko kugeza n'uyu munota atawuramye icimirira ivako. Muri iki gitondo cy'umunsi wa 21 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026, centre commerciale zibiri zikomeye cyane ziri mu mutima w'igisagara ca Bujumbura zafashwe n'inkongi y'umuriro cyane. Ahamenyekanye ko hahiye ni Galeri Ndayizamba hamwe na Roparize. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yahishikiye aho kubwiwe umuriro ushobora kuba wavuye ku ipasi y'amakara. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Bazombanza yagize ati ico umuriro wavuye ko ntikiramenyekana, ariko twikeka ko umuriro wavuye ku ipasi Glory impuzi ikoresha amakara kurya abantu bayegeranya ari menshi. Ijo noze pa imagine ko ari impanuka yavuye ku bugizi bwa nabi, kubera ko umuriro wadutse mu gitondo ca kare nk'isaha imwe ata muntu n'umwe yari bwinjira indani. Ibi bibanza bihiye inyuma y'igihe gito, isoko nkuru ya Ngozi nayo ifashwe n'inkongi y'umuriro nayo irashira tokombera. Icateye umuriro naco ntikiramenyekana kugeza n'isaha. Iyo ni isoko y'Ingozi rikirasha, isoko y'Ingozi ratokombeye. Ego kizimyamwoto yajimije amazi arakama, ubu rero basha birameze nabi gose. Kubwa Gabriel Rufyiri ibi ntibisanzwe, abantu ntibakwiye kubifata minenegwe, ndetse kubwiwe inama y'umutekano ikwiye gukorana mu ntumbero yo gutora umuti w'iki kibazo c'umuriro uri kurarigita amasoko atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Abiri Galeri Ndayizamba na Galeri Roparize nubi zisatwa turavugana, ziriko zirasha nazungurutse ahantu hose. Nukuri ubwa mbere nagira mbanze nshimire igisata c'u Burundi. Igisata c'u Burundi bazanye ibikoresho vyose bishoboka vyo kuzimya. Urabona ko bariko barita ku rutare. Abo muri protection civile ziya modoka zo mu gipolisi nabone bazanye ivyabo. Nukuri jewe ndasanze amakizimyamwoto arenga indwi. Sinaravye mbwo ni nyinshi zitatu zimwe zitanu, ko zimwe zagomba zigenda izindi zizi. Nukuri uwundi muntu nsanze yahashitse yari buramatari w'intara ya Bujumbura na musitanteri wa Mukaza. Eka nukuri urabona yuko abantu bose bajumarariwe bumiwe, abantu barondera kwita mu muriro. Ikibazo umuriro barawuzimya ukazima, mugabo kubera atanzira nimwe yasigaye kugira ngo bashobore kwinjira bazimye, byanse yuko umuriro uhera. Nubu ikibazo rero kihari gikomeye nuko n'amazu ari ruhande bataravye ndashobora kuzima, ashobora gufatwa. Nico kibazo kihari rero. Nukuri abantu bari mu marira, bari mu maganya. Iyumvira abantu bafise amadeni, iyumvira abantu hari ibintu bigoye gusigura. Jewe ibi bintu binyibukije ibintu vya cagihe mu mwaka wa 2013 itariki 27 ukwezi kwa mbere, igihe aha hahora isoko nkuru ya Bujumbura hariko harasha. Rero mwe twama tuvuga abantu baguma baja ngaho basama, birirwa bariyasamira, birirwa baravuga ivyo bashatse ngo bariko baragira ngo ibintu vy'amateka, ibintu biriko birasha. Ibi nukuri twebwe tubona yuko ari ibintu bigoye gutahura, biragoye gutahura. Abantu baje inyubako mwa kino gihugu, yemwe abantu baje inyubako mwa kino gihugu, kuva twasemerereye
ndasavye guhera kwino saha uyu munsi nyene haba inama y'umutekano, haba inama y'umutekano kandi bayitumiremwo abantu bose bashobora gutanga ivyiyumviro, have hafashwe ingingo z'ukungene ibintu n'abantu bikingirwa, kuko ntibishoboka. Muribuka isoko yo ngaha Ingozi ingene iheruka gusha, muribuka amasoko ngaha hirya no hino aha kwijaba ibintu kukwa habitira ngo hampande kwa Siyoni kw'isoko. Nukuri narabivuze ibi bintu hafatwa ingingo hakiri mu maguru masha n'imiburiburi. Ingingo zo gukinga zirazwi, imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu n'umunani. Ubwa mbere ni babomore amazu yose adakwiza amanorme, babibomore. Igihugu ntibikinanira, ntibishoboka kiretse hari abantu bafise mu ruhara bari mu nzego z'igihugu. Mugabe gihano bata abantu baba barimwo guhera turi ku munsi wa gatanu izi saha za saa 3 vyahajya ahantu hatanguye gusha ngo saa moya amakuru tuhakuye. Nuno munsi saha nakubwiye kizima wetu bariko barazimya vyanse, bose bavuga bati twinjire baze kuzimya, nta namwe baronka baca, nta na hamwe kareningana kujya. Ivyo bintu mu vyo menya ko ibintu bimaze imyaka, si ibintu vy'uno munsi. Nico gituma tuguma dusaba amatohoza yimbitse kandi ashikirizwa n'umutegetsi wo hejuru nka procureur general canke abandi. Mugabo umukuru n'ukuri akoranye inama yihuta ibi bintu by'ukuri vyigwe hama hafatwa ingingo, kuko ntibishoboka. Umengo amateko yaragiye mwikonje, nivyo ariko ndavuga. Kuvuga rero ngo ibi bintu biriko biraba ngo Paris yahiye ngo erega ziriko zirasha, ehera umwotsi n'ubona kuva saa moya nta kimwe kimwe zitakoze, mugabo ntibashobora kwinjira, ntibikunda kizinyamuto ntizinjira nzigira ho zicumva. Nikido je mvuga nti igihugu caratewe twese twumve ko twatewe, mugabo harabo bari imbere zacu bagomba kudukonya kugira ngo inyishu yigwigwe hamwe twese kuzigira hamwe. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yatanze kuri radio y'Abongereza BBC abajijwe ikijanye n'amatohoza kugira hamenyekane igiturire ya masoko, yishuye ko amatohoza kogwa atari kutaratora ntuburatora kandi ntibisigura kutaburi kurarondera. Icyaha cyose ateza ko amatohoza barondere ninde yabikoze kugira ngo uwo muntu ahanwe. Ni naho baca bamenya bati mbege yabigize kumvo izihe. Njyangura amaze kubona n'abantu bagonganye imodoka zigonganye mu ibarabara, polisi tegereza guciza kuraba vyagenze gute, ninde ari mwikosa. Nuko niko bigenda igihugu kirimwe amategeko. Ivyo ntibinakibazwa ngo amatohoza yabaye. Mu gico mwomenya amatohoza si kenshi utari umuntu afatiwe amaboko mu mupfuko amara umunsi umwe iminsi ibiri. Amatohoza ashobora kumara n'imyaka 5, ashobora kumara n'imyaka 10. Genda urane mu bihugu bidutura urasanga abantu bagize ubwicanyi n'ubu bataratora, mugabo baguma barondeza, ukazibona nk'inyuma y'imyaka nka 15 10 baratoye. Igipolisi ajeje iperereza nico babajejwe iminsi yose ko hari icaha bategerezwa kuguma bahiga gushika bazotora ko bakoze icaha. Uburo twovuga yuko amatohoza kuri amasoko yose yagiye ashaka kuva umwaka utanguye ari karaba. None ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora. Mwarabonye nk'igihe isoko mu Buyenzi isha, barabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko. Umva nka amatohoza abana yarakozwe, bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana, mu cibitoke nta kiramenyekana, utaratora ntuburatora mugasuva ko utari kuratohoza. Nuko mu Burundi ari abantu mengana, abantu bihebuye, umenga ibintu byose birirabura. Twe twigira kukuru kuri kugendera ku ntambwe ikinyoma naco kiguruka, mugabo ukuri uruhiro kurashika kukamenyekana. Nubwo abarundi bataramenya mu byo kuri giturire ya masoko, ikizwi nuko uburundi buriko burahahombera igihombo kitanasanzwe, kuko gishira imiryango myinshi mwibarabara yari isanzwe ibeshejeho n'aya masoko. Wakoze kubana nanje muri iyi video, fyonda like, subscribe canke follow, tunihanganisha abagize imisi baburira ivyabo muri iyi miriro.